amazina nitwa Daniel Kibamba abantu benshi banzi ku izina rya Daniel Art. Ukunda gucapa style iyahe? Bon, sanzwe ndi artiste muri réalisme. Niyo style nkunda mu bisanzwe. Réalisme. C'est quoi la différence? La différence ni kubera ariyo style nyinshi. Ariyo style nyinshi rero muri no muziki. Hari abaririmba reggae, techno, jazz, blues, R&B, rap. No muri art no konyene hari realisme, hyperrealisme, impressionnisme. Ni vyinshi. Bref, etc. Watanguye gucapa ryari? Natangiye gucapa kuva kera. Mugabo vyatangiye kuba serieux ngiye kwishuri. Vyagenze gute ngo utangure? Niko akunda abana vangatranya ibintu. Usanga umwana afise impano mugabo nazi neza nihe mpano yo kurikirana mu buzima. Rero hakiri igihe nyine umuntu cyahitamo icyo ashaka gukurikirana. Œuvre ya mbere ukunda ni ya? Iyo nakoze uheruka. Wacafye? Bon, sindaye posta azobibona. Uyivugiye none? En fait ni kubera je ndamwita gute. Umuntu akunda vyiza. J'aime les détails, donc à chaque fois nkoze ikintu mbashaka kibaciza kuruta ico nakoze ejo. Cyo gitunda byo ko everuka ariyo nziza. Gucapa byagukuye hehe bigushana hehe? C'est beaucoup. Gucapa sigura ikintu kinya gose mu buzima. Mu buzima. Nta kindi shoboye gukora. Donc naragerageje ibintu byinshi biranga gucapa nicyo kintu mbona ngo shoboye mu buzima. Shoboye gukora neza. Wo kugira umugore le temps d'une journée wakora iki? Icyo kibazo kiragoye. Sinzi ikintu nakora. Sinzi vraiment. Kimwe gusohoka ati le temps d'une journée je suis une femme nakora iki? Regarde, bon, en fait, si mbona ikintu navuga, je vois rien du tout. Hari aho woba warabyize gucapa ku ishuri ko je me souviens nagiyeyo ndi nul, trop nul. Ikintu kinya gose kandi byinshi nabyigishije n'abanyeshuri. Société burundaise ibafata gute mwebwe mucapa? Selon toi? Abisanzwe ariyo mu Burundi cyari mu ntango nuvuga ko terrain art kiri vert. Donc bisaba yuko dukora gose kugira batumenye. Sinon la société burundaise avec l'art l'histoire ndende. Œuvre imwe kugira uyicape uyiheze bigutwara umwanya ungana gute? Biravana sujet ugomba gucapa. Aho usanga imwe abantu benshi cyangwa umuntu mugabo le minimum du temps ni 3, 4, 5 jours. Ibikoresho ubikura hehe? Ibikoresho abartiste bo ngaha nkuko nabikubwiye aho mu Burundi dukoresha article 15. Ibikoresho dukoresha nivyo ngaha gusa umuntu aronse uburyo aragira commande hanze ko byinshi n'ibiri ngaha. Gucapa ubikuramwo frambu ingana gute? Frambu. Bon, frambu irimo nyene muga c'est pas trop suffisant ko gena navuga yuko ari sawa. Abona umuntu aremye mu kwifuza donc nanifuza byinshi. Muga ngeze ni sawa. Intambamye uhura nazo iyo ukora capa muri carrière yawe yo gucapa nizihe? Ni nyinshi gose duhereye ku bikoresho ku bakiriya
kubakira bamwe badatahura neza valeur y'akazi kacu. Ni byinshi gose. Ni byinshi ko turashafise byinshi byo gukora kugira abantu bamenye ivyo dukora. Source d'inspiration yawe ni ya Source d'inspiration. Je mu bisanzwe sanzwe n'inspira ku bintu byinshi gose. Surtout gusa ubuzima kenshi n'inspira ku buzima. Et d'ailleurs ama œuvre menshi nkora yiwanje, ama collection yiwanje kenshi ari basé ku bintu by'ubuzima. à travers ama œuvre yawe uba ushaka gushikiriza message yawe. Bon, mu bisanzwe pour le moment ama œuvre menshi nkora aba ari amacommande. Donc il y a pas trop de messages. Quand c'est un client, le client qui vient, attend quelque chose et puis je travaille. Mon gars, des œuvres que je suis en train de faire à la maison, de concevoir à la maison, si j'ai une nouvelle image, c'est sur la vie. Izindi mpano ufise apart gucapa n'iza Bon, navuze yuko ibindi byananiye mugabo c'est pas trop. En fait, art ni kubera ça m'apporte quelque chose. Mugabo ndakina foot. J'aime aussi la musique. Nigeze kuba triple champion muri lancer du poids interscolaire au niveau de Gitega. Ni nabo wa mbere imyaka itatu ikurikirana. Donc je pense que ari byinshi. Ni byinshi. uwo guha 1 milliard ubu nyene uyanvestise muri carrière yawe yo gucapa wobigenza gute? Wohera hehe? Tout d'abord non ya kuri jewe. Kubera I need money. Hama meje kubona yuko jewe ibintu byanje bimeze neza. Je pourrais peut-être m'occuper des autres. Kubera sinohera ku bandi kandi jeje nyine kandi bitameze neza. Donc il y a 1 milliard, ça peut me servir beaucoup de choses. Ndaba kwanza ndiko ndagucapa. Ndiko ndakira. Œuvre nziza ikozwe gute en général? En général, œuvre nziza, c'est juste une question de temps. Amène la concentration. Et sinon, n'importe quelle œuvre, je vais une nziza, il y a un moyen. Woba ufise umugambi wo kugira exposition yawe cyane umaze kuyikora en général? Bon, ama exposition maze gukora na ma exposition collective. Il y a ma exposition uhura n'abandi artistes cyangwa gukora genre quelque chose ensemble. Mugabo exposition yiwanje solo, j'ai pas encore fait. Kandi biri mu migambi. Au plus tard. Bon, je vais pas dire le temps, mugabo biri mu migambi, je travaille dessus, maze gukora ama œuvre menshi gose. Kandi nshaka kwizoba ari exposition imeze neza cyane, iteguye neza mu mpande zose. Umaze gucapa mutwe. Hatse byaheze rege ngedetse gucapa. Nahejeje ni mu makanya gasa. Suwe. Ngega. Nani ngomba wethu? Nganya tu. Impano ziratandukanye, nagira umuntu anshavurira. Impano ziratandukanye nawe ntushavurire. Twiganye. Oya witamba. Okay, reka tubereke kamera twese cyari. Nkatubwira duhindukize cyari. Reka kamera cyangwa reka jewe? Okay, kanireke wewe. Nireka none. Cyangwa nireka kamera. Nireka chinchanda yereka. Quand même. Voilà. Oh la 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 la. Voilà. Ok. Oh là là. Il y a pas mieux, je te jure. Regarde, couronne, quand même, c'est bien. Oui, quand même. Le cadre, tu vois, les signatures, les dents, le chapeau. Regarde. Lion,
million iri inyuma ayibona. Ntibishoboka wewe ujamwo akajamwo n'ikindi kintu. Ntibishoboka. Oh, merci beaucoup. Ok. C'est beau. Oh là là. C'est vraiment beau. D'accord. Umwami Daniel. Et voilà. J'ai tout compris. J'ai vraiment tout compris. Merci. Merci.